haracyariho ibyizigiro ko wakomera, haracyariho ibyizigiro ko watera imbere, haracyariho ibyizigiro ibyo utabonye muri kuno kwezi guheze, haracyariho ibyizigiro ko wabibona muri kuno kwezi, haracyariho ibyizigiro ko wagera kuri zirya ndoto zawe, haracyariho ibyizigiro kirya nzu nawe wabashaga kuyubaka, haracyariho ibyizigiro kiriya gihugu ko wabashaga kukijamwo, haracyariho ibyizigiro ko wakora mariage, haracyariho ibyizigiro we babwiye ngo uri ingumba, we babwiye ngo ntuvyara, haracyariho ibyizigiro ko wavyara ukosa ugaheka nk'abandi, haracyariho ibyizigiro iyo ndwara bakubwiye ngo nikira, haracyariho ibyizigiro ko wabashaga kuyikira. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Haracyariho ibyizigiro kujya muryango nawe wawijiramo, haracyariho ibyizigiro ko wabona akazi ukaba umushefu ndetse nawe ejo ukaba mu batanga akazi, haracyariho ibyizigiro ibyo bakubwiye ngo nibishoboka, haracyari ibyizigiro ku Mana, ku bidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana twizeye, Imana twakurikiye, ni Imana ikura hasi igashyira hejuru, ni Imana itarobanura ku butoni. Ivyo bivuze iki? Ivyo biravuze ngo ibyo yahaye abandi nawe yabashaga kubiguha, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera, aho yinjije abandi nawe yabashaga kuhakwinjiza. Reka ubuntu bw'Imana buvane ubuzima bwawe aho waruri ndetse rubuzamure ahandi hantu. Ndumva hari abantu Mana ije guhindurira ubuzima, ndumva hari abantu bagiye gukurwa mu kibanza kimwe bagiye gushyirwa mu kindi kibanza. Tugiye kuganira ijambo ry'ukwezi Imana yabashije kumishurira rya kuno kwezi twigiyemwo kwa 11. Ndumva kuno kwezi ari bitangaza n'ibimenyetso Imana igiye kugaragariza abana bayo. Kuno kwezi Imana yavuganye nanjye ko ari ukwezi ko kugendererwa n'Imana, ni ukwezi ko kugendererwa n'Imana. Imana igendera Adamu ari mu ishamba, ari mu itongo, ari wenyene, ari karazunguruka. Imana yitegereza Adamu ireba ingene avunika. Imana iravuga ngo si vyiza ko uyu muntu yigumana wenyene. Imana imuremera umufasha. Imana iriko iragendagenda mu rugo rwawe, mu kazi kawe. Imana iriko iragendagenda mu buzima bwawe. Hari ibintu Imana ije gushira kwiherezo mu buzima bwawe, hari indwara Imana ije gushira kwiherezo, hari ubukene, hari amarira, hari indwara, hari ibibazo, hari ubushomeri, hari amadeni, hari ubusiribateri, hari ubugumba, hari amahesheke wagiye ugira mu buzima. Imana yo mu ijuru ije gushira kwiherezo. Imana nimeze nk'abantu bakugendera ariko bakagusiga ukumeze. Imana nimeze nk'abantu bagusuye baronka amakuru bagenda baravuga ati wa muntu nagira nahaba, wa muntu yicara no hasi. Hari abantu bagiye kugusura wibaza ngo n'urukundo, kumbe bazawe no guperereza, bazawe n'amakuru. Hari nabagiye kugusura ahubwo baza bazanye umuti, baza bazanye inyatsi n'ibivumo, kuva bagera iwawe ibintu byatangiye kwanka. Ariko humura, hari umwami w'abami agiye kukugendera, kandi uko agusanze ntabwo ari ko agusiga. Uwo mwami urugo yinjiyemwo arusiga umunezero. Birivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, muntu niyumva ijwi ryanje ndinjiriwe dusangire. Umwami ahagaze ku rugi muri kuno kwezi kwa 11, abantu bagiye kumwugururira. Uyu kwezi, uyu mwaka bagiye kurangiza bari amahoro, uyu mwaka bagiye kurangiza bari mu mashimwe. Abantu bagiye gukingurira umwami ariko aradodora. Ndumva hari indwara zidakira zigiye gukira, hari amashimwe, hari ntahe umwami agiye gusiga mu rugo rwawe, agiye gusiga mu buzima bwawe. Kugendererwa n'Imana ari ikintu gikomeye. Ibaze nk'ubu ugenderewe na perezida wo mu gihugu, ibaze ivyo wumva umengo birakomeye, umengo birahambaye cyane. Ariko kugendererwa n'Imana birarenze kugendererwa na perezida wa Amerika, birarenze kugendererwa na perezida w'Uburusiya. Kandi ahantu hose perezida agenda haba hariho icyo bita ambulance, kandi urugendo rwose perezida akoze na dogiteri bagenda bajanye n'igisirikare, kandi urugendo rwose perezida agiye afashe agendana n'ivarise irimwo amafaranga, irimwo amamiliyoni ategerezwa kugendana nayo, ayaza kugaba, ayaza gutanga. Kandi ahantu agiye harategurwa, kandi ahantu agiye hategerezwa kuba hari umunsi mukuru.
Imana igiye kukugenderera. Ndumva hari abantu bagwaye, Imana igiye gukiza, Imana igiye kubohora. Numvise perezida ariko aravuga ati njyewe iyo ndenganya ahantu habaye agisida, ati nkahaca, ati ambirase yanjye ntabwo nemera ko inkurikira, ahubwo mpita mvuga ati iyo ambirase nimuyifate mugende mutore urya muntu yagize agisida maze umusimbane kwa muganga. Urumva perezida, uwo ni umuntu abikora, ariko Imana yo ifise urukundo rusumba urw'abantu. Gute Imana yakugendera ikagusiga muri ubwo bugwayi, ikagusiga muri ayo marira? Gute Imana yakugendera ikagusiga uko? Uzasome Bibiliya yose uzareba abantu Imana yagiye igendera, ubuzima bwawe bwarahindutse. Ndumva nawe Imana igiye guhindura ubuzima bwawe, ndumva nawe Imana igiye guhindura imibereho yawe. Hari abantu bagiye kukugwanya, hari abantu bagiye kukuvuga, hari abantu bagiye basuprakita noskerimando baguse ibibazo bitandukanye, ariko umwami aje kubigukuramo. Amadeni urimo umwami agiye kuyagukuramo. Hari abantu bagiye gukugwa mu bintu bitandukanye, hari abantu bagiye kugwa mu madeni, hari abantu bagiye kugwa mu bibazo, hari abantu bagiye kugwa mu bushomeri, hari abantu bagiye kugwa mu bugumba, hari abantu bafashe ingendo zanga ariko zigiye gukunda kubera ko umwami yabyivanzemo. Nagira dusome mu gitabo cyo Kuvayo, ibice byaho ni 2:23. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana, amarira yawe yashitse ku Mana. Birashoboka ko ari abantu nibakumva, ariko Imana yumvise amarira yawe, Imana yumvise gusenga kwawe. Ngo hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka ugutaka badakishwa n'ubwo buja ngo kuradu gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yorabasutarabaneya. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu ndetse na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze. Imana irabasura, ireba imibabaro barimo, ireba agahinda barimo, ingene bakubitwa babaswa, bari mu buja bamaze imyaka 430. Imana yibuka isezerano, Imana irabitegereza, ibona uko bamerewe. Mu bice bitatu Imana yahise irondera Mose, nyabuna Mose we, genda unabarira abana banje, igihe bamaze bari mu buja kirahagije, batware muri Kanani itemba amata n'ubuki. Hari Kanani Imana ije kujana mu buzima bwawe, hariho Kanani ugiye kuririmbiramwo, ugiye gutangiramwo amashimwe, hariho Kanani Imana igiye kwizizamwo ubuzima bwawe. Imana ihabwa icubahiro. Hari abantu bagiye kugendererwa n'Imana, hari abantu bagiye rabasutaramando bagiye kugendererwa n'Imana, hari abantu bagiye gushika kure, hari abantu bacitse intege, Imana igiye gusubizamo intege. Imana ihabwa icubahiro. Reka mvuge uburyo Imana ishobora kugenderamo umuntu, uburyo Imana ishobora kugenderamo umuntu bushika ku 9, uburyo Imana igenderamo umuntu cyane abantu Imana, haleluya, abantu Imana ikunda kugendera. Ndigiye kuvuga uburyo 9 Imana igenderamo umuntu cyane abantu Imana ikunda kugendera. Abantu ba mbere rero Imana ikunda kugendera ni abantu bari mu bibazo. Abantu bari mu bibazo, abo bantu bakunda guhamagara Imana. Ibibazo urimo byahamagaye Imana, byakuye Imana mu ijuru, byayibugije amahoro. Izo ndwara, ayo marira maze igihe uri kurarira, ayo madeni, ubwo bushomeri bwarijije Imana, bwatumye Imana ihaguruka ku ntebe yayo. Imana yazagurutse ije gutabara. Haleluya. Ikintu gikuze guhagurutsa Imana ni ibibazo abantu bakuze kuba barimo, intambara abantu bakunze kuba barimo, izo zihamagara Imana. Ibibazo abantu bakunda kubamo, ivyo bihamagara Imana. Ubwoko bwa kabiri, abantu bari mu vyaha, abo nabo batuma Imana ahaniri idashobora gutekana. Abantu bari mu vyaha, abo batuma Imana ishobora kuza. Haleluya. Uwitwaga Zakayo yari umuntu w'umunyavyaha, yari yarahebwe, yaranswe n'abantu kuko yari yaranyaze abantu benshi, ariko Yesu aramugendera. Yesu ahageze, umva icabaye. Zakayo yahise
yahise yihana, Zakayo yahise akizwa, abo yambuye ibyabo yahise abibasubiza, agakiza gahita kinjira kwa Zakayo. Hari abantu bari mu byaha, bari mu ntege nke, umwami agiye kugendera kugira ngo abuzuze agakiza, abakure mu ntege nke. Hari n'abantu bari mu bibazo bitandukanye, umwami ajye gusura kugira ngo abakure muri ibyo bibazo. Uburyo bwa gatatu cyangwa abantu ba gatatu Imana ikuze kugendera ni abantu bari mu nyishu. Abantu bari mu nyishu rero niba ari Imana yagiriye neza. Rero Imana iyo yagarutse ibijye kongera kugirira neza, iyo yagarutse ibijye kuvugana nawe uburyo wakwitwaramo kugira ngo udatakaza uwo mugisha wawe. Iyo yagarutse ibijye kongera kuzamura ubuzima bwawe. Hari abantu yahaye akazi, Imana igiye kuzamura imishahara. Hari abantu bagiye kuronka promotion. Hari abantu yubakiye ingo ariko hari ibintu bakibura mu ngo zabo. Imana igiye kugaruka kugira ngo yuzuze ututari twuzuye mu buzima bwawe. Abantu ba gatatu Imana igendera ni abantu bari mu nyishu. Abantu ba kane Imana ikuze kugendera n'abafite isezerano. Birivuga ngo Imana yibuka isezerano. Abantu bafite ijambo ry'Imana, abantu bafite icyo Imana yavuze, abo bantu Imana ntiziceceka. Abo bantu Imana ikuze kubasura. Icyo Imana yavuganye nawe iri inyuma yacu kugira ngo ibashe kugishitsa. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. None tugiye kuvuga ibikoresho Imana ikoresha mu kugendera abantu. Hari ibikoresho bishika nabyo ku 9 Imana ikuze gukoresha. Nayimegeye kuvuga ibintu bine, uburyo bune Imana igenderamo umuntu. Nabwitiranije na buno buryo 9. Ariko rero ubu buryo bune burakomeye. Aba ni abantu bane Imana ikuze kugendera. Iyo bijya hose ndazi kurimwo muri uyu mugwi umwe, birashoboka ko ni imigwi yose ushobora kuba uyirimo cyangwa uri mu migwi 3. Aho nandazi nawe wabashije kwiyumva. Imana iguha umugisha. Haleluya. Kandi kuno kwezi Imana itabara ubuzima bwawe, Imana iduze ubuzima bwawe, Imana iguhanagura amarira, Imana iguhe cya kindi umutima wifuza, Imana ikurinde ibyago, Imana ikurinde gupfusha, Imana yongere imyaka yo kubaho ubuzima bwawe, yugura imiryango yugaye, isibura amariba yasivye, Imana igukureho agasuzuguro ako wasuzuguwe n'abantu, Imana itesha agaciro imigambi y'umwasi ku buzima bwawe. Vugira amen. Haleluya. Ngiye kuvuga rero uburyo 9 cyangwa ibikoresho 9 Imana ikoresha mu kugendera abantu. Igikoresho cya mbere Imana ikoresha igendera abantu, Imana ikoresha abansi bawe. Imana ishobora gukoresha abansi bawe. Turabona Morodekayi kugira ngo akugwe kw'irembo, Imana yakoresheje Hamani. Hamani amumanikira igiti, ariko inyuma y'igiti yamanitse hari farashi yaciboneka yirirwa iratembereza Morodekayi. Inyuma y'igiti Hamani yamanitse haciye haboneka icyubahiro cya Morodekayi. Imana yatabaye Yobu ikoresheje abasi biwe. Imana yatabaye Yosefu ikoresheje bene wabo, baramugurisha bazi ngo bamugiriye nabi, kumbe bamusunikiye mu nyishu. Imana yakarasubra kitanoshke. Imana ishobora kuduza abantu ikoresheje abandi. Mane bosate, Satana ashobora gukoresha abantu kugira ngo batugirire nabi, ariko ibyo bibakoze bakisanga bari kubadusunikira ku mugambi w'Imana. Abantu bakabiri Imana ikoresha, Imana ikugendera ikoresheje umuryango wawe. Imana ishobora gukoresha umuryango wawe. Ndavise akarorero hano ko muri Bibiliya turabona Loti akorokera mu basi, ariko Abrahamu atora ingabo, atora abakozi biwe, batora ibikoresho, bagenda kurwanira Loti, bamukura mu maboko y'abasi bagombaga kumwica. Imana ishobora gukoresha famiye yawe, Imana ishobora gukoresha abavukanyi bawe, Imana ishobora gukoresha bari abantu bo mu muryango kugira ngo ubuzima bwawe bubashe gutabagwa. Vugira amen. Imana ishobora gukoresha umuryango wawe. Uburyo bwa gatatu Imana ishobora kugendera ikoresheje inshuti zawe. Imana irashobora gukoresha inshuti zawe. Hari abantu babonye akazi bakarangiwe n'inshuti, hari abantu bagiye hanze kubera inshuti zabo, hari abantu bakoze mariage kubera inshuti, hari abantu bubatse amazu kubera inshuti, hari abantu bafashijwe n'inshuti, uretse ko hari n'abantu bahemukiwe n'inshuti, bagiriwe nabi n'inshuti. Ariko kandi Imana irashobora gukoresha inshuti zawe kugira ngo izamure. Imana ishobora kugendera iciye mu nshuti zawe. Biriya bintu inshuti zagukoreye burya ntabwo ari bo babikoze, ni Imana yari kugendeye irabikora. Biriya bintu wagezeho kubera umuryango wawe, si umuryango wabikugejejeho, ahubwo ni Imana yabikugejejeho.
uburyo bwa kane Imana igenderamwo abantu, Imana ikugendera ikoresheje umugabo wawe cyanye umugore wawe. Imana irashobora gukoresha umugabo wawe, Imana irashobora kugendera iciye mu mugabo wawe cyanye mu mugore wawe. Umugore wawe akakubwira ikintu kibaza ngo ni wavuze, kandi ari Imana ivugiye muri uwo mugore wawe. Umugore wawe ashobora kuba inyishu ku buzima bwawe, umugabo wawe ashobora kubera inyishu. Hari abagore benshi bateye imbere kubera abagabo babo, barose izina ry'icyubahiro kubera abatware babo. Hari n'abagabo barose izina ry'icyubahiro kubera abagore babo, batungiye ku bagore babo. Si ukuvuga ko ari bo babatungishije babadugije, ahubwo ni Imana yabagendeye iciye ku bagabo babo cyangwa ku bagore babo. Uburyo bwa gatanu, Imana ishobora kugendera ikoresheje abana bawe, bashobora kuba ari uwivyariye cyane wareze. Hari abantu benshi bambutse ibihugu buriye indege bari bazi ko batazapfa bazuriye, ariko bazuriye kubera abana babo. Hari abantu no munsi, hari abavyeyi babaye mu mazu meza bubakiwe n'abana babo. Soprakita noshke, ntabwo ari abana bakubakiye iryazo, ahubwo ni Imana yayikubakiye ikoresheje abana. Hari abantu binjiye mu masezerano, binjiye mu vy'Imana yavuganye nabo ikoresheje abana. Imana rero ishobora kugirira neza ikoresheje abana wareze canke wivyariye, ariko kandi ishimwe rikomeye, ntuze wirata abo bana bawe, uze wirate Imana yabaguhaye, uzoshimira Imana ko ariyo yakugiriye neza ikoresheje uruvyaro rwawe. Rasiko tande gibaya, ni benshi bavyaye abana bivyariye aba nibo babica. Hari benshi bahemukiwe n'abana babo, hari abavyeyi benshi no munsi batakiriho bishwe n'abana babo, ariko ku mwana wawe yarakuze waramureze ukamwigisha akagera ahantu arokonesha igikorwa wakoze, maze akakugirira neza. Burya ni Imana iriko irakugirira neza bitewe n'ibikorwa wakoze kubw'ubuzima bw'uwo mwana. Uburyo bwa gatandatu, Imana igenderamo abantu, Imana ikugendera iciye muri bosi wawe. Imana irashobora gukoresha bosi wawe. Hari abantu benshi badugijwe imishahara n'ababosi babo, hari n'abantu bahinduriwe akazi n'ababosi babo. Nzi umuntu yakoraga akazi ko mu nzu karuhije, ariko abo mwizigirwa baramutestinga uburyo bwinshi butandukanye, umwana arakomeza mu mwizigirwa. Noneho umubosi aravuga ati ikintu ngiye kuguha iriya alimentation n'ibirimwo byose, maze wikorere urondere ubuzima buba burahindutse. Hari abandi bantu bajanywe mu mahanga n'ababosi babo, izo ntahe ndazifise, bajanywe mu mahanga n'ababosi babo. No munsi bamwe barongowe n'abazungu, no munsi bamwe barakize, bariko bakora n'ibintu bikomeye muri famiye zabo. Hari abantu badugijwe imishahara n'ababosi babo, uretse ko hariho n'abirukawe n'ababosi babo, uretse ko hari n'abahemukiwe n'ababosi babo, uretse ko hari abantu bakoreye ababosi ntibabahemba. Ariko we kubera ubuntu bw'Imana, kubera ugiye kugendererwa n'Imana, na bosi wawe harabasete yarafise imigambi yo gupfirukana, ariko kubera Imana ikugendereye ahubwo agiye guha promotion. Vugira amen. Uburyo bwa karindwi, Imana igenderamwo abantu, Imana ikugendera iciye mu bikorwa by'amaboko yawe. Imana irashobora kugendera iciye mu bikorwa by'amaboko yawe. Masuprakita bahaya, Imana irashobora guhezagira ibikorwa by'amaboko yawe, ukabona biriko biratera imbere, abakiriya bagakuzaho. Warima ibikera ukimbura byinshi, kandi ukaronka abakiriya babigura neza kwibeye nziza ishimishije. Ushobora gutera imbere biciye muri business yawe, urashobora gukora ibintu byawe bigatera imbere. Imana irashobora kugirira neza ikoresheje ibikorwa by'amaboko yawe. Imana irashobora guhezagira imirimo yawe, Imana irashobora guhezagira ibiganza byawe, Imana irashobora guhezagira business yawe, maze ukagura imodoka, ukubaka inzu ikoresheje ibikorwa by'amaboko yawe. Ntiwiyite umuhatari, wumve ko ari wewe ushoboye, ariko ni Imana yakuzamuye ikoresheje ivyo bikorwa by'amaboko yawe. Ntabwo ari ubuhanga. Hariho benshi bakurusha imitahe, mbere mukora bimwe ariko bataragera ku vyo wagezeho, uri wibaza ko ari ikintu barusha. Oya, ni Imana yahisemo kuzamura, yakugendereye ikoresheje ivyo bikorwa by'amaboko yawe. Ishimwe rikomeye urigarukane ku Mana. Namwe hari abantu Imana igiye kugendera ikoresheje ibikorwa by'amaboko yabo. Hari abantu bagiye kurira indege binyuze mu bikorwa by'amaboko yabo, ndiko ndavyumva. Hari abantu bagiye gufata ingendo biciye mu nshuti zabo, ariko hari abantu bagiye gufata ingendo biciye mu miryango yabo. Hari abantu bagiye kurira indege biciye mu bana babo, hari abantu bagiye kubaka amazu biciye mu nshuti, biciye mu miryango. Hari abagiye kubona akazi biciye no mu basi. Zakuta ribo shari kabando. Hari abantu bagiye kugendererwa biciye mu bikorwa by'amaboko yabo.
buryo bwa munani Imana ikugendera iciye mu ndoto. Imana irashobora kugendera umuntu biciye mu ndoto. Turabona Yosefu Imana iramugendera iciye mu ndoto. Imana irashobora kugendera iciye mu vyumviro vyawe. Imana irashobora kugendera kandi iciye mwiyerekwa, kandi Imana ishobora kugendera iciye mu ijambo ryayo iri ryanditse muri Bibiliya. Buri ijambo riko riravugwa burya ni Imana yakugendeye. Nusoma ijambo wumve ko ari Imana yagusuye kugira ngo ivugane nawe. Nusoma ijambo uzarizirikane, niwumva ijambo uzarizirikane, azaba ari Imana yakugendeye iciye muri iryo jambo ryawe. Imana ishobora kugendera kandi ikoresheje uwo mubiri wawe. Irashobora kugendera umubiri wawe we ntubimenye. Arigado zina makando wowe ukisanga uri kuragenda ahantu wowe utapazi, ariko wagera aho hantu ukahurira n'umuntu muzima, ukahurira n'umuntu agafasha ubuzima bwawe. Urashobora kuzindura mu gatondo ukiyumvira aho wapaze kujya, ukumva mu mutwe n'ibikiriyo, ukumva mu mutwe nta bikiriyo, ukavuga ati ntabwo nakwirirwa mu nzu, reka ndeba ahantu ngenda. Ariko ukagenda utazi uri kurajya, wagenda ukisanga ugiye ahantu hazima cyangwa uhuye n'umuntu muzima, ubuzima bwawe bugahita buhinduka. Burya rero ni Imana yakugendeye iciye mu mubiri wawe. Hari abantu bari ko baritembereza byanse ko birirwa mu nzu, cyangwa bagiye kureba abantu basanga ntabahari, bahita bavayo baja kuraba uyundi, kumbe iyo nzira yamujyanye kuraba undi muntu ayuriramo n'undi muntu, urugendo rurangirira ngaho nyene, ahita afatana n'uwo muntu baganira ibintu by'umumaro, birangira uwo muntu ahinduye ubuzima bwe. Barahari basohotse hanze bahura n'igitangaza cyabo. Ndumva hari abantu bagiye gusohoka hanze bahure n'igitangaza cyabo. Ndumva hari abantu bagiye kugendagenda hirya no hino biciye kuri telefone, biciye ku marezo sosiyo, biciye ku mubiri wawe. Ndumva Imana igiye gusura ubuzima bwawe. Imana iguha umugisha. Uburyo bw'icenda ari nabwo bwa nyuma ndangirikiyeho. Imana ikugendera iciye mu bakozi bayo. Turabona umupfakazi w'Izerufati yari afite agafu gakeya, azi ko agiye gupfa, ariko Imana iramugendera iciye mu mukozi wayo. Umukozi w'Imana amaza amurira agafu yari afise, aramubwira ngo genda ucumbe n'umuryango wawe, inzara irarangiye mu rugo rwawe. Imana yari isuye uwo mupfakazi iciye mu mukozi w'Imana. Turabona umuntu yishyuriwe amadeni muri Bibiliya iciye mu mukozi w'Imana. Haleluya. Turabona umubyeyi w'umunyeshunemu yari yarabuze urubyaro, ariko aronka urubyaro biciye mu mukozi wayo. Hari abantu benshi bari mu bibazo, ariko Imana ibagirira neza inyuze mu bakozi bayo. Nubwo Abisirayeli Imana yababonye bari mu bibazo, ariko Imana ntiyahise ibavanayo, ahubwo yarondeye umukozi wayo, yarondeye Mose imwa misiyo, genda ubamvanireyo. Ndumva hari abakozi b'Imana Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe kugira ngo winjire mu isezerano ryawe, kugira ngo winjire mu mugisha wawe. Imana igiye guca muri abo bose mejeje kudondagura kugira ngo ubuzima bwawe bucinduke, uvyanke uvyemere. Hari inzira Imana igiye gucira ubuzima bwawe muri kuno kwezi. Ndumva hari abantu bagiye kugendera mu bitangaza, bagiye kugendera mu buzima bwo hejuru. Hari abantu Imana igiye kugendera bari mu ntege nke, bagiye kuzuza ubushobozi, bagiye kuzuza mwemu yera. Hari abantu bagiye guhabwa ingabire zidasanzwe kubera Imana ibagendeye. Hari abantu bagiye guhabwa ama autorite, hari abantu bagiye guhabwa icubahiro. Masupra kitabahaya birivuga ngo Imana ikura umuntu hasi ikamicarikana n'ibikomangoma, ikura umuntu mu mukungugu ikamicarikana n'abakomeye. Ivyo ni Imana ibikora, kandi bikorera abantu yagendeye. Imana igendere urugo rwawe, intambara zari mu rugo zihagarare. Imana igendere ibitandaswa vyawe, urombo rwari ruhari ruhagarare. Imana igendere urugendo rwawe, izari vyarase bikunde, idosiye zubiswe zuburugwe. Imana igenderere wa mufyase wawe, rosi karabaregibaya yari yaraguhevye akugarukire. Imana igenderere ubuzima bwawe, vya bintu vyari vyarase bikunde. Imana igenderere ubuzima bwawe, yandwara bakubwiye unikira, Imana yikize ku buzima bwawe. Haleluya. Ndumva ngiye gusenga Imana. Data w'ubwiza bukomeye, se umwami wacu Yesu Kristo, jambo ryo riratubwiye ngo witegereza Abisirayeli ubona uko bamerewe, warabaravye mwami Imana ubona uko bamerewe. Jambo ryawe rirabivuga mu Bikorinto igice cya 2, Paulo yandikiye Abikorinto ibice 6 umurongo wa 2, aravuga ngo kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo
gukirizwa ko ndagutabaye. Ngehe none n'igihe cyo kwemererwamwo, ehe none n'umunsi wo gukirizwa ko, uyu n'umunsi wo gukirizwaho, uyu n'umunsi wo kwemererwaho, uyu munsi wo kwishurwa. Reka ibintu vyari vyarase mu buzima bwabo reka bikunde. Ngwino wishura amadeni, genderera ubwoko bwawe. Hari abari mu bitaro, Mana bagenderere ubavane muri bijya bitaro. Hari abantu babuze uruvyaro, bagenderere ubaha uruvyaro. Hari abantu bari muri gereza, bari mu mpimba, barenganijwe, bagenderere kugira ngo bavane muri gereza. Dosiye zubiswe z'uburugwe, abateguye ingendo zipfa basure, bagendere kugira ngo izo ngendo zuguruke. Abateguye mariage bikanka, bagendere kugira ngo mariage zase zemere. Abakoze amadosiye bikanka, bagendere kugira ngo ibintu vyari vyarase mu buzima bwabo vyongere bikunde. Gendera runo rugo ruri mu ntambara, warugiye gusambuka kugira ngo ugubake. Genderera kino gihugu cacu kugira ngo ugihe amahoro n'umutekano, ugiteze imbere mu buryo bwose mw'izina rya Yesu. Genderera igihugu ca Tanzania kugira ngo uhagarike imigumuko ihari. Genderera ibihugu biri mu ntambara, genderera ibihugu biri mu vyago, mu bibazo bitandukanye kugira ngo wirekane muri ivyo bihugu. Genderera abari mu vyaha, bari mu ntege zitandukanye, boye kubipfiramwo kugira ngo barokoke bave muri ivyo vyaha. Genderera rasufrahate, genderera bene data bari mu marushwa, genderera bene data batagira ico kurya n'ico kunywa n'ico kwambara kugira ngo bagaburire, ubaha ico kunywa, ubaha ivyo kwambara. Genderera bari mu bushomeri kugira ngo bakure mu bushomeri. Genderera bari mu madeni ya banke, yo mu mashirahamwe y'inzu, yo ku mabotike kugira ngo bashe kubishurira. Genderera abantu batawe kugira ngo batore. Genderera abantu batagira ijambo kugira ngo bahe ijambo. Genderera abantu baroswe kugira ngo urogore ubuzima bwabo. Genderera abantu banyoye amashano, banyoye ivyica kugira ngo bihindure ubusa mw'izina rya Yesu. Genderera abantu basuzuguwe, ubakure mu gasuzuguro, ubaduze hejuru, babone icubahiro kiva kuri wewe. Genderera imiryango idahuza, itumvikana kugira ngo uzane umumvikano muri iyo famiye. Genderera araba bene data bari inshuti ariko umwasi yasambuye ubucuti bwabo kugira ngo bongere basubirane. Genderera aba bantu bahora bakora ariko bahombye, bagiye mu kazi barirukanwa, Uwiteka kuri nyatsi mu vyabo. Bagenderere bongere babone ico gukora, babone imitahe mw'izina rya Yesu. Genderera abantu bate rasukutariga baregi basani ya makando leta kabaregi bakaya. Genderera abantu batagira aho kuba, ubaho kuba. Genderera abantu bakoze ariko ntibahembwa, bishurize imishahara yabo mw'izina rya Yesu. Genderera abantu bari mu marira yo kubura babo kugira ngo wirure ubuzima bwabo. Genderera abantu bari kubakora ariko ibintu vyabo vyanga, kuriya si mu vyabo, badandaze bunguka batera imbere. Genderera umuryango watakwezi guhera batsinje ibitaro, atamwaka uhera batsinje ibitaro kugira ngo uhagarike iyo mwemu yatase urwo rugo mw'izina rya Yesu. Uyu mwene data amafaranga abonye nabona ahantu anyikana, ariko mugenderere kugira ngo ushone imifuko yatobotse. Mugenderere kure iyo nyatsi kugira ngo ikintu cyose azakora muri kuno kwezi kizamubereko. Hezagira ubuzima bwabo mw'izina rya Yesu. Genderera abantu bihevye, genderera abantu bari mu bibazo, bari mu ndwara, bari mu bukene, bari mu bushomeri, bari mu gasho. Yesu we, genderera ubwoko bwawe, utabare ubuzima bwabo, utabare imibereho yabo mw'izina rya Yesu Kristo. Kuno kwezi turaguhezagiye, ukwezi kwa 11, reka kuba ukwezi kwiminduka, reka kuba ukwezi ko kororanirwa, reka kuba ukwezi kw'amagara meza. Ivyo bakoze vyanga reka vyemere muri aya mezi abiri agiye kuhera kugira ngo uyu mwaka urangire. Reka ivyo wavuganye nabo muri uyu mwaka babibone, reka ivyo wateguye ubwo ubuzima bwabo kuno kwezi nikurangire batabigendeyemwo. Hindura ubusa imigambi ya Satani, shingura akarimbi kari imbere yabo, senyura imisozi yari imbere yabo, baha umugisha, baha amahoro. Ivyabagwanya ubigwanye, ivyabahagurukiraga ubihagurukire mw'izina rya Yesu Kristo. Akarimbi kari imbere yabo gasenyuke, imisozi hinduka ibiyaya. Umugisha wawe Kristo reka ukomeze kubana nabo
mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze gutabaye ubwoko bwawe, urakoze ugiriye neza ubwoko bwawe. Gendana nabo kuno kwezi, kuraho imitego y'umwasi, kuraho amadeni, kuraho ibibazo, kuraho indwara, kuraho amarira. Baha icyo kurya n'icyo kunywa muri kuno kwezi. Abazafata ingendo baze bagenda amahoro, ivyari vyarase bikunde, zirazuga zuguruke, amariba yasivye asibuke. Zamura ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe, komeze kwiyerekana mu buzima bwabo mu izina ry'umwami Yesu. Urakoze kubagiriye neza, urakoze kubatabaye. Cyubahiro ni cyawe n'amashimwe ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana igendereye ubuzima bwawe, Imana itabaye abantu. Nariko mbona abantu bakugwa muri gereza, nariko mbona abantu bahindurirwa amazina. Ndumva ibintu umwami amishuriye, no bivuga mura sufradiga bahaya mura setekere mondo na sutaya baregi bakaya. Haleluya. Urakoze mwami Imana, urakoze Kristo, gutabaye ubwoko bwawe. Cyubahiro ni cyawe ibihe byose mu izina rya Yesu. Turagushimiye wabanye nacu mu kwa 10 kandi uzabana nacu muri kuno kwezi. Turagushimiye kuri kumwe natwe kandi ugiye kugendana natwe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Wifuza kubandanya usengerwa, ari umutwaro ufise cyangwa ari kibazo ufise cyari cyo cyose wumva watubaza, WhatsApp yacu ni +257 65 986 540. Iyo niyo WhatsApp ushobora kuturonderaho, ushobora gutwandikiraho maze ukabasha kudutora. Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire cyane. Ndasubiyemo na Gasaraba 257 986 542. Iyo niyo WhatsApp ushobora gutwandikiraho maze tukagufasha, tukagusengera, Imana ikiyerekana mu buzima bwawe. Ariko shimira Imana kubera kuno kwezi Imana ikwinjijemo. Ni ukwezi ko kugendererwa n'Imana. Waragenderewe n'abantu ntacyo bakumariye, ariko Imana igiye kugendera. Twavuze uburyo ushika kw'icenda Imana igendera mw'abantu. Reka ubwakire bwose, Imana inyure mu buryo bungaye, inyure mu nzira zingaye kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Duva hari ntahe zigiye gushingwa muri kuno kwezi kw'Imana igiye kwiyerekana mu buzima bwanyu. Ukaba dukurikiranye uri kuri YouTube, urashobora gukanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo dushe ibiganiro uzaba wa mbere ubikurikirana. Niba wakira ino jambo andika muri commentaire ati amen, ndavyakiriye. Wandike ati ndakiriye kugendererwa n'Imana mu izina rya Yesu. Wandike muri commentaire ati ndakiriye kugendererwa n'Imana mu izina rya Yesu. Niba wizera ino jambo ntugende utanditse muri commentaire ijambo rimwe wakiriye, Imana iguhezagire cyane. Wibuke ukanda like, ukande partage, usangize abandi, ushire no kuri stati yawe kugira ngo abandi bakomeze gushikirwa na rino jambo maze babashe kurigenderamo. Ko nta muntu yagendera mu vyatumvishije, bisangize abandi kugira ngo bumve ivyo kuno kwezi gutekeye kugira ngo nabo babashe kubigenderamo. Nubikora uzawifatanije nacu mu kubwiriza ubutumwa bwiza, nawe Imana izabikwandikira. Dushimira abantu maze gukanda subscribe kuri no channel yanyu yaracariho Ivyizigiro TV. Turashimira abantu mukanda like, mukandika no muri commentaire. Ivyo bintu mubikoze muri ko mudutera intege zo kubakorera ibindi biganiro, byo bitumenyesha ko mwakurikiranye ibiganiro byacu. Imana ibaho umugisha, mwarahezagiwe cyane.